nimba icaha gitukurije kizokwera nka sheregi, nimba icaha gitukurije kizoba icera nk'urubura, kandi ibitukurije butukutuko bizomera nk'ubwoya bw'intama. Nimba icaha gitukurije nk'amaraso, nimba icaha gitukurije nk'amaraso kizokwera nka sheregi urubura, kizokwera nk'urubura. Umviriza iri jwi rihamagara, ntimuritere umugongo Imana. Umviriza ijwi rihamagara, ntimutere umugongo Imana, kuko yuzuye imbabazi kandi ubwizigirwa bwiwe burahambaye. Umviriza ijwi rihamagara, umviriza ijwi rihamagara, ntimutere umugongo Imana, ntimutere umugongo Imana. Irababarira ibigabitanyo kandi ntiba icibuka icaha. Irababarira ibigabitanyo kandi ntibuka icaha. Nimuze kuri yo mwebwe murushe, kuko kuri yo hariho uburuhukiro. Irababarira ibigabitanyo, irababarira ibigabitanyo kandi ntiyibuka icaha, ntiyibuka icaha. Jesus is twacungujwe n'amaraso, twabyawe na mwemu wiwe, twezwa mu maraso yiwe. Iyi niyo nkuru yanje, iyi niyo ndirimbo yanje, mpimbaza umukiza wanje umunsi wose bukira. Iyi niyo nkuru yanje, niyo ndirimbo yanje, mpimbaza umukiza wanje umunsi wose bukira. Iyi niyo nkuru yanje, iyi niyo ndirimbo yanje, mpimbaza umukiza wanje umunsi wose bukira. Iyi niyo nkuru yanje, nibyo mvuga mu ndirimbo ya mukicana ndwi mu Kirundi. Mpimbaza umukiza wanje umunsi wose ukira. Mukumvira gutunganye, ubu ndi mu buruhukiro kuri byose,
jewe mu mukiza wanje ndanezerewe kandi narahezagiwe, ndagabye kandi ndarindiriye, mpanze amaso hejuru, nuzuye ukugira neza kwiwe, mperejwe mu rukundo rwiwe. Iyi niyo nkuru yanje, niyo ndirimbo, nibyo ndirimba, mpimbaza umukiza wanje umunsi wose bukira. Niyo nkuru yanje kandi niyo ndirimbo yanje, mpimbaza umukiza wanje bukira. Iyi niyo nkuru yanje, mpimbaza umukiza wanje umunsi wose bukira. Niyo nkuru yanje, ibi nibyo ndirimba, mpimbaza umukiza wanje umunsi wose bukira. Turaramutsa bene data bose n'abashiki bacu mu isi yose mu izina ry'umwami Yesu Kristo, kubwo iki kiganiro cyo kwihweza ijambo ry'Imana hamwe na Data Frank. Turashimira Imana kubwo ibi biganiro ibi. Imana niyo bishaka turaza no kumva muri kino gitondo igikorwa cyo gukiza kw'indwara hamwe na Data Branham. Umwami ashobora guhezagira abumviriza bose mbere n'ubwoko bwe bwose mu isi yose, ibakomeze mu kwizera kandi bategure kubwo ukuza k'umwami. Ndasoma ijambo ryo mu vyanditswe dukura mu Baroma 16 ku murongo wa 25. Abaroma 16 ku murongo wa 25. Mais à celui qui a la puissance ngo de vous affermir Imana ishobora kubakomeza mu kwizera nk'uko ubutumwa bwiza nahawe et la prédication de Jésus-Christ n'ibyo kwigisha ibya Yesu Kristo selon la révélation du mystère bihura no guhishurwa kw'ibanga ryagumijwe ribanga uhereye kera hose, qui a été maintenant ariko muri iki gihe annoncé riraserutse et même proclamé par les écrits kandi ivyanditswe n'abavugishwa n'Imana birimenyesheje amahanga yose nk'uko Imana ihoraho yageze kugira ngo bumvire Imana babiheshwa no kwizera. à lui. Iyo Seul Dieu Imana ifise ubwenge yonyene, icubaro kibe icayo ibihe bidazoshira ku bwa Yesu Kristo. Amen. s'il te plaît, frère. Savye mwene Data Frank, Chers frères bene data et sœurs, n'abashiki banje nous devons tous mu mwami, twese twategerezwa gusura gusoma iryo jambo et peut-être 2 ou 3 fois kumbure nk'inshuro zibiri canke zitatu pour kugira ngo rendre compte dushobore kumenya kubona de ce qui se passe ibiriko à notre époque. biraba mu gihe cacu, Vraiment, yuko mu by'ukuri le grand mystère ibanga rihambaye yuko Imana iriko ijana kuwaraherezwa muri Kristo mu gihe cacu, était resté caché ivyo byari byagumye binyegeje mu bihe bidashira byose, ariko a été révélé. bikaba twarabishuriwe ku bw'ubuntu. Nous vivons effectivement Rero tubaye dans une période mu gihe particulière kidasanzwe
Et on peut vraiment dire by'ukuri turashobora kuvuga tuti le dernier message ni ubutumwa bwa nyuma ku ishengero ry'Imana nzima imbere y'ukugaruka de Jésus-Christ. kwa Yesu Kristo. Nous avons reçu de très nombreuses salutations de tous les Twaronse indamukanyo nyinshi ziva mu mahanga menshi no mu bihugu byinshi no muri Autriche, muri Suisse, no mu kiyaga ca Baltic. Hano hose turaronka indamukanyo kandi turazitanga gusa tukaziha amoko yose, indimi zose hamwe n'ibihugu byose. Nous avons entendu Twarumvise havugwa que yuko ce mystère, ngo iryo banga ry'Imana, l'ensemble du plan de rédemption, umugambi wose wo gucungura, umugambi w'agakiza w'Imana yacu à son bisheka ku ndunduro yabyo kandi turashobora kubigiramwo umugabane. Reka dusome kandi mirongo imwe imwe ya Bibiliya yategerezwa twese kudukomeza mu kwizera kandi mu by'ukuri bishobore kumera uko kugira ngo bose bashobore guha ukwizera kwabo, bizera Imana, bamenye ko atari ijambo ry'abantu nous proclamons iryo twe tuvuga, la ariko ijambo ryera ry'Imana. nous lisons Turasoma du Romain chapitre mu Baroma igice ca mbere 1 et 2. umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Abaroma igice ca mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, Jewe Paulo, umugurano wa Yesu Kristo, par un appel nahamagariwe kuba intumwa, pour annoncer le mystère narobanuriwe de Dieu, kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana bw'agakiza, avait été promis auparavant ubwo yasezeraniye kera mu kanwa par ses prophètes kabo les saints. yavugisha mu byanditswe byera. Remercié soit le Seigneur. Hashimigwe umwami. Bene data na bashiki banje, Ce n'est pas faire preuve si d'arrogance, ukugaragaza amanyama canke ukwirata kuba mvuge ibi ubu jewe mwene data Frank, umugurano wa Yesu Kristo, nahamagawe à cela mpamagarirwa ivyo itariki 2 z'ukwa kane 1962 pour porter kugira ngo le message ntware ubutumwa bw'Imana bw'agakiza les nations, mu mahanga yose kandi ntangaze ivyo Imana confirmer yemeje mu vyanditswe vyera par les prophètes biciye ku bahanuzi, dans le Nouveau Testament hanyuma mu isezerano rishasha les biciye ku ntumwa. frères et sœurs. Bene data na bashiki banje, Nous ne proclamons pas la parole des hommes. ntituvuga ijambo ry'abantu, Clamons tuvuga ijambo ryera kandi rihoraho ry'Imana, celui qui est réellement, kandi wavutse by'ukuri kubw'ibyizigiro bizima, qui a reçu akaba la nouvelle, yararonse ubugingo bushasha bw'Imana, ubugingo buhoraho, recevra azokwakira kandi azokwemera ivyo Imana à nous dire, ishaka kutubwira biciye ku ijambo ryayo ubu. Reka tubandanye ugusoma kwacu. Turasoma verset 13. umurongo wa 13 wo muri Tesalonika ba mbere igice cya kabiri Du verset 13. umurongo wa 13. C'est pourquoi nous ne cessons de remercier Dieu sans cesse Natwe igituma dushima Imana ubudasiba après avoir reçu la parole de Dieu nuko hamwe mwakira ijambo ry'Imana ry'ubutumwa mwatwumvanye ryo parole d'homme mutaryemeye nk'ijambo ry'abantu ariko nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko, ngo nk'ijambo ry'Imana se montre maintenant rikorera muri mwebwe ngo
rigaragara nk'irishoboye muri mwebwe, nk'irihagije muri mwebwe, mwebwe abizera. Hahimbazwe umwami yuko ijambo ry'Imana ririhishura rikigaragaza ko rihagije muri twebwe kandi rigacika ibintu by'ukuri muri twebwe abizera, yuko ntitwatura gusa tubyaturisha umunwa gusa, ariko yuko twizeresha umutima, kandi ku byo ijambo yuko twarishuriwe biciye kuri mwe mugera. Kandi bene data na bashiki banje, nk'uko twabisomye, ubutumwa bw'Imana bw'agakiza butegerezwa kuvugwa mu mahanga yose nk'igishinga ntahe. Kandi byanditswe muri Matayo 24 ku murongo wa 14 ngo kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe agira icyo yitwaza. Imana yarakoze ku buryo bw'uko biciye mw'aya maretransmission, ubutumwa bukwiragizwa mu ndwi, ijambo ryose ryera, umugambi wose wo gucungura wari unyegeje guhera mu bihe bidashira, ariko ukaba warahishuwe muri Yesu Kristo, ukasura kumurekwa, ukagaragazwa muri kino gihe biciye ku ijambo ry'Imana. Ubu bigashobora kuzanwa ko ubwoko bw'Imana bubimenya, kugira ngo tubigiremwo umugabane mu wese w'igiti ciwe. Ndabasabye mwibuke ibyo duhejeje gusoma. Ni kuvuga yuko ijambo ngo rikorera ryigaragaza nk'irihagije muri twebwe, bishobore kumera nk'uko kuri twebwe twese, kugira ngo ijambo ntirisubire inyuma ubusa ku Mana ridakoze, ariko rishobore gusohoza ico ryarungikiwe muri kino gihe. Ni kuvuga guhamagara ishengero mugeni ngo risohoke, ngo ritunganywe mu ijambo ry'ukuri, kugira ngo bashobore guhura n'umwami bamaze kwezwa. Reka dusome kandi iyindi mirongo ya Bibiliya. Turasoma mu Timoteyo ba mbere igice ca mbere murongo wa 3. Timoteyo wa mbere igice ca mbere murongo wa 3. Lors de mon départ pour la Macédoine, igihe je t'ai demandé hamwe naja i Makedoniya, à Éphèse, nakugiriye inama yo kuguma muri Efeso kugira ngo uteshe, mu gifaransa ngo utegeke ba bandi ntibigishe ibiciye ukundi. Ibi neza ni igikorwa canje, nico nkwiye gukora. Ata kintu na kimwe ndeka ngo kirengane, kiretse ibyo biba byanditswe mu ijambo ry'Imana. Ariko isi ya kidini yuzuye inyigisho ziciye ukundi, zitari muri Bibiliya. Kandi Paulo yashaka ko Timoteyo hamwe n'abo bakorana bagaba, kugira ngo ntihagire inyigisho n'imwe iciye ukundi, ntihabe ibyigishwa na bimwe biciye ukundi byo kwinjizwamwo ngo bitangure bivugwa mu ishengero, ariko ko byose biba bihuza n'ijambo ry'ubuvugishwa ry'ubuhanuzi kandi ry'intumwa. Ni kuvuga ngo hamwe n'ibyo bene data bavuze ku ntango,
Et c'est pourquoi, nicyo gituma dans notre temps, mu gihe cyacu nous revenons turagaruka tukaza ku ijambo ry'inkomoko, tukaza ku nyigisho z'inkomoko izavuzwe zivugwa ku ntango zivuzwe n'intumwa ubwazo, et nous kandi mettons twebwe ntitwemera na gato inyigisho n'imwe iciye ukundi. que Dieu accorde à Imana ihe bose ubuntu bwo kugira ukubaha, pour sa parole. ukubaha nk'uko ku ijambo ryayo. Lisons Turasoma dans 2 Pierre, muri Petero wa kabiri igice cya kabiri umurongo wa mbere. 2 Pierre, Petero le deuxième wa chapitre, kabiri le verset 1. igice cya kabiri umurongo wa mbere. Qui s'est élevé parmi Petero wa kabiri igice cya kabiri umurongo wa mbere les prophètes, ngo ariko hari abigira abavugishwa n'Imana, comme il y aura parmi vous kandi mu bwoko bw'Abisirayeli enseignants, nk'uko no muri mwebwe hazoba habigisha b'ibinyoma secrètement bazozana mu mpisho inyigisho hérésies, zirema ibice pernicieuses, zitera guhona, même le Seigneur qui bazokwihakana na shebuja yabaguze, rend ainsi sur eux bihamagarire une uguhona gutebutse. soudaine. Il s'agit là aussi d'un passage naho qui traite ni umurongo wa Bibiliya ukomeye, proclamation aussi profonde hamwe no gutangaza byimbitse bishika imbere ibyo Imana yonyene nous a confié. yaduhaye. Faut le souligner doublement. Birakwiye ko tubishimika ko inshuro zibiri inshuro zitatu, Il y a eu en Israël nk'uko mu Bisirayeli de faux prophètes habayeho abavugishwa b'ibinyoma égarés. ngo Le peuple, bazimiza ubwoko. nous avons assisté à la même chose depuis la naissance de Twabonye ibisa n'ibyo guhera ku kuvuka kw'ishengero ry'isezerano rishasha. son Reka twiyumvire à la première lettre d'envoi ku kete rya mbere ryarungitswe mu byeshuwe Yohana igice cya kabiri, que tu as éprouvé haranditswe ngo wagejeje faisait passer abigira les apôtres intumwa pour des envoyés bigira abarungitswe, à trouver en ngo usanga muri bo n'ababeshi. et tout ce qui Kandi rapporte ibintu byose tubwirwa mwari amakete indwi arungikirwa ishengero, concernant par exemple l'enseignement de Balaam, nk'akarorero ibintu biraba inyigisho ya Balamu hamwe n'ibintu byose byagiye birabaho de Jézabel qui kuri Yezabeli, nawe agaseruka ngo ni umuhanuzikazi, de Balaam n'inyigisho za Balamu. nous a été Ibyo byose twarabizaniwe mu byesho Yohana igice cya kabiri hamwe n'igice cya gatatu. ce qui s'était déjà Ibintu byari byatanguye kwinjizamwo mu gikristo cy'ubwa mbere, ariko mundeke shimike kuri iki kintu. enseignement Inyigisho nyakuri y'intumwa twarayisigaranye, nous en remet kandi turabishimira Dieu le Seigneur Imana umwami. que celui qui veut croire Ushaka kwizera ibyo Balamu yavuze canke ibyo uwundi wese yavuze le fasse. nabikore. Nous Twebwe twizera Imana n'ijambo ry'Imana gusa. mais s'il vous plaît Ariko ndabasabye bene bashiki banje, ces choses ntimugafate ibyo bintu mubifate minenegwe, mais prenez-les ariko mubifate mubishire ku mutima, et soyez reconnaissants kandi mube abashima que Dieu le yuko umwami Imana voyait à notre yarungitse mu gihe cyacu umuntu w'Imana akomeye, il ne nous a pas annoncé atatubwiye Satanas ibyo atanazi canke umupere cyangwa umwigisha kanaka w'ishengero yavuze, mais ariko nous a apporté yatuzaniye ijambo ryera kandi ritunganye ry'Imana nk'uko intumwa n'abahanuzi annoncé. babivuga. Nous lisons Turasoma
de Jacques 5, muri Yakobo gatanu, Jacques 5, verset Yakobo igice cya gatanu 19 na 20. Yakobo gatanu 19 na 20. Mes frères, Bene data, si quelqu'un parmi vous nihagira umuntu muri mwebwe s'est égaré loin de la vérité, azimira akava mu by'ukuri, l'amène uwundi à repentir, akamuzimurura akamuzana ku kwihana. Murongo wa 20, convertit un pécheur de mumenye yuko uzimuruye umunyabyaha mu kuzimira kwiwe akamukura mu nzira yiwe yazimiriyemwo la mort, aba amukirije ubugingo urupfu, une multitude. kandi aba apfutse ibyaha byinshi. Cette parole doit également Iri jambo naryo ritegerezwa souligner gushimikwa ko, et cela fait partie de ma prédication. ibi navyo biri mu butumwa bwanje yuko Jesse ncira urubanza uwazimiye, Mais je voudrais, ariko nashaka Jésus-Christ, mu izina rya Yesu Kristo que tous ceux yuko abo bose ont introduit binjije faux enseignements, inyigisho z'ikinyoma nibagarukanwe, kuko pu le constater dans twashoboye kubibonera mu mvugo ya Bibiliya faux enseignements. ngo inyigisho z'ikinyoma zijana mu rupfu, urupfu rwo mu buryo bw'impwemu. Seul ce qui vient de Dieu, Ni gusa ikivuye ku Mana nico kizana mu bugingo. et c'est pourquoi notre Nico gituma umwami wacu yaravuze parole, aravuga ngo amajambo ndababarira l'esprit ni impwemu et vie. kandi n'ubugingo. Encore une fois, Irindi rimwe et je le dis ndabivuga de la part de Dieu, nk'ukora mu ruhande rw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. tous les frères Bene data bose qui se sont égarés, bazimiye, qui ont aussi mal compris, batahuye nabi ibyo mwene data Branham yavuze, qui ont égaré, hanyuma bakazimiza abantu, doivent revenir tous. bategereza kugaruka bose. Kandi mu by'ukuri kuri kano kanya ka nyuma imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo, Se laisser bakareka soumettre et bakagamburukishwa bagaca bugufi munsi y'ikiganza cy'ubushobozi cy'Imana, hanyuma bakagaruka uko bakaza ku mwami, kuko ku Mana igifise agaciro ni kimwe, nico yavuze promis. kandi yasezeranije. Nous lisons Turasoma dans Actes des mu Apôtres, byakozwe n'intumwa igice cya 3:20 na 21. Ibyakozwe n'intumwa 3:20 verset 20, na 21. 21. Je lis le verset 20. Ndasoma umurongo wa 20. Que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Mu Kirundi n'umurongo wa 19 mu gice ka kabiri, ibihe byo guhembuka bibone ingene biza bivuye mu nyonga z'umwami Imana, kugira ngo nayo Nous attendons izitume Kristo yabatoranijwe kera niwe Yesu. du rafraîchissement, Turindiriye igihe cy'impemburo, revitalisation par l'Esprit. igihe cyo kwambikwa na mwe w'Imana yera, kandi Imana yarakoze ku buryo bw'uko Nous soyons ramenés tugarukanwa, car l'Esprit Saint kuko tombera nkemu yera azogwa gusa ku mugwi wacungujwe amaraso. dès que l'Église a commencé, Nk'uko ishengero ryatanguye, lorsque ceux qui avaient reçu et accepté la rédemption igihe abari bemeye bakemera gucungurwa bari bakoraniye hamwe kugira ngo babe mu isezerano iryo umwami yari yabahaye nyuma yo kuzuka kwiwe, restez ngo à Jérusalem mugume Yerusalemu jusqu'à ce que vous soyez gushitsa aho muzokwambikirwa puissance. ubushobozi buvuye mu ijuru. Ainsi, ceux Uko niko abo qui avaient accepté bemeye ressuscité, Yesu Kristo nk'uwabambwe lui qui
nous a donné la rédemption par la uwo yaduhaye ugucungurwa bwo ku musaraba Golgotha bice ku maraso yiwe yera, et qui était maintenant avec les siens ubu rero mu nyuma akabana n'abiwe nyuma yo kuzuka, akababwira ngo ntibaje kure Yerusalemu, ntibave Yerusalemu, ariko ko bagira umwimenyerezo mu bushobozi bwa mwemu yera. Kandi bene data n'abashiki banje, mundeke ndabivuge ubunyene si gusa 120 bariya 120 gusa abari mu cyumba cyo hejuru ku munsi wa Pentekote babaye mu gusuka kwa mwemu yera, ariko ibihumbi bitatu bindi nabyo byaje biyongera ko ku munsi wa Pentekote. Kandi ibyo turabishima. Imana ntikora gusa intango, ahubwo irakora n'ibibandanya, kandi nico kiba n'ubu mu gihe cacu. Imana yagize intango yayo shasha, yarungitse umukozi wayo umuhanuzi yasezeranijwe, yaduhamagariye gusohoka mu nyigisho z'ikinyoma zose ziri mu migwi yiyita ngo ni ya gikristo, kandi yatugarukanye kw'ijambo kugira ngo ubu igihe cyo guhemburwa, igihe cyo gusubizwamwo ngubo ni gusuka kwa mwemu yera imbere yo kuzamurwa, nabyo bishobore kubaho. Umwami wacu, umucunguzi wacu warobanujwe amavuta, ashaka kuturobanuza amavuta nk'abana biwe. We umucunguzi, natwe abacunguwe. We wasizwe, natwe abasigwa na mwemu. Kuko uko niko nyene vyanditse ngo bene n'abashiki banje, vuba turagiye kugira umwimenyerezo hamwe n'Imana mu buryo burengereje. Turasoma umurongo wa 21. Ariko ijoro rikwiye kumwakira gushitsa ku bihe byo gusubira guhindura ibintu byose bisha, nk'uko Imana yavuze mu kanwa k'abera bayo yavugisha bose uhereye ubwa mbere na mbere. Hashimigwe Umwami. Ibi nabyo birimwo yuko umucunguzi wacu arindiriye mu ijuru, yuko hano ku isi ishengero mugeni rigarukanwa rigashigwa mu mero yaryo y'inkomoko, bose bagire imyimenyerezo yabo hamwe n'Imana, kandi yo mu buryo bw'imwemu, bose bagashobora kuba mu guhindukira umwami by'ukuri, bose bagashobora kuba mu kuvuka bwa kabiri by'ukuri, bose bakaba mu kugirwa basha, bakaba mu batizo wa mwemu yera, bakaba mu gushirwa kw'ikimenyetso hamwe na mwemu yera, ukuja kw'ikimenyetso kwa mwemu yera. Umwami arindiriye yuko haza igihe aho ivyo bintu byose bizoba mu buryo bushasha mu ishengero, kandi turashima yuko ubu rero twashitse muri kino gihe aho tudahazwa gusa ngo tunezerwe no gusoma amasezerano ngo tuce tuyavuga ko ngo tuyigishe ko, ahubwo aho turi mu kwitega yuko ibintu byose byasezeranijwe bisohoza bigasoza muri twebwe. Turashobora gushimira Umwami izokora kubyo bwuko byose bimera neza, kandi kugaruka kwayo ishengero ryiwe rizuba ridafise agasembwa, ridafise barabaga.
Et nous en sommes reconnaissants. kandi ibyo rero turabishima C'est pour cela kuko ni ku bw'ibyo ubutumwa bwa nyuma bwazanywe afin que dans tous les peuples, kugira ngo mu ndimi zose no mu bihugu byose abatoranijwe bahamagagwe préparés kandi bitegurire umunsi w'ubwiza wo kugaruka kwa Yesu Kristo notre Seigneur. umwami wacu. S'il te plaît. Nous lisons encore Turasoma kandi umurongo wa 11 wo muri Matayo 17, Matthieu 17, Matayo 17 verset 11. umurongo wa 11. Il leur répondit, et Arabishura ati Eliya azoza koko cependant, et rétablira toutes choses. aruranye byose neza. Amen. Nous avons ici la promesse Hano dufise isezerano ritumbereye Dieu avait déjà faite iryo Imana yari yaratanze mu isezerano rya kera muri Maraki dans les 2 derniers versets. mu mirongo ibiri ya nyuma, Confirme ici à nouveau. iyo yemeza hano mu buryo bushasha. Umuhanuzi Eliya yari afise igikorwa Convoquer le peuple de cyo gutuma ko ubwoko bw'Imana, Puis, hanyuma alors qu'ils étaient sur le mont Carmel, mu gihe yari ku musozi c'est Karumeli la foule akabwira abantu, akababwira ngo ni kugeza ryari muzocumbagirira mu mpande zose, si le Seigneur nimba umwami, niba uhoraho ari we Mana nimumukurikire. Mwese murabizi ivyanditswe vyera. il en est de même pour faire Branham, Ni nako bimeze kuri mwene Data Branham, comme le prophète. yarungitswe nk'umuhanuzi yasezeranijwe. Et on peut vraiment se demander combien de temps Urashobora kwibaza mbega ni igihe kingahe, igihe kingana gute igihe cashitse aho atakugabanya murija nino mu mpande zibiri, ahubwo ari kubamenya yuko nk'uko ari ibyo kuri yuko Imana yasezeranije igihe c'impemburo, fait la promesse kandi nk'uko ari by'ukuri ko yatanze isezerano yuko byose bizosubizwaho muri gahunda. c'est pourtant la promesse de Dieu. Ariko ni isezerano ry'Imana iryo ryo duhejeje gusoma. Pouvons-nous passer outre? Mbega tubice ku ruhande? Non. Oya, Et encore non. oya, La parole ijambo parle. riratuvugisha. Bene data bashiki banje, Nous allons maintenant assister ubu rero turagiye gukurikira igikorwa cyo gukiza kw'indwara, kira kw'indwara. Mwene Data Branham ntiyazanye gusa un message ubutumwa gusa, tellement béni. ahubwo yarahezagiwe mu buryo budasanzwe n'Imana, kandi yashoboye kubona ugukira kw'indwara kwinshi. Ce que notre Seigneur a dit, Ibyo umwami wacu yavuze réalisé, mu by'ukuri byarasohoje, c'est vraiment réalisé. mu by'ukuri byarasohoje. Ibikorwa nakoze je nkora, Les ferait aussi. namwe muzobikora. Nous sommes reconnaissants Kandi turashimira umwami que la confirmation yuko de la parole ukwemezwa kw'ijambo eut lieu. byarabaye. Et frères et sœurs, Kandi bene data n'abashiki banje, lorsque frère Branham igihe mwene data Branham lumière sûre aba ariko aravuga uriya muco w'indengakamere est venu uwaza sur une personne ku muntu mu gihe haba hari isengesho ryo gusengera abagwaye, rappelez-vous que mwibuke yuko sur Imana ni indengakamere, et qu'il peut faire, kandi yuko ishobora kwakisha umuco w'indengakamere. il a été avec le peuple d'Israël Yabanye n'ubwoko bwa Isirayeli nk'uko biri mu Kuvayo 13, les 2 derniers versets imirongo ibiri ya nyuma, ngo ku murango mu nkingi y'igicu, mu ijoro mu nkingi y'umuriro. et il
kandi éclairer le chemin yerekana inzira, akamurikira inzira y'ubwoko bw'Imana mu buryo bw'indengakamere ku bw'umuco w'indengakamere. et lorsque Paul kandi igihe Pawulo mu byakozwe n'intumwa 9 avuga yuko nko ku muhingamo nka saa sita mu nzira ijya i Damasiko une lumière sur yabonye umuco w'indengakamere userutse imbere yiwe. vous connaissez tous Mwese murazi iyo inkuru y'unyine Sawuli yahindukiye est devenu. waje gucika Pawulo. Si vous allez ensuite, Rero mugiye mukaraba mu byakozwe n'umwa 12 Jacques Yakobo yarishwe, Petero nawe ashigwa mu ibohero de chaîne aboshe n'iminyuroro. et soudain Hanyuma à minuit mu gicugo surnaturel umuco w'indengakamere uraza hanyuma umumarayika w'umwami arinjira yinjira mu ico comba. Hanyuma Petero arabohoka ku minyoro yiwe, imiryango yose iruguruka, conduit hanyuma asohokanwa hanze. frères et sœurs. Bene data bashiki banje, Jésus-Christ Yesu Kristo est le même ni wa wundi, et il parle. kandi aravuga ngo naraje mw'inosi nza nk'umuco kugira ngo uwo wese ankurikira ntagume Les ténèbres mu mwijima ariko agire umuco w'ubugingo. Imana confirmer le message. Imana yemeje ubutumwa, Les services de Dieu kandi icyo gikorwa cyo gukira kw'indwara en effet étaient vécus twakibayemwo de milliers n'ibihumbi byinshi ibihumbi ijana byinshi by'abantu imyaka myinshi igera ko 30, kandi kubw'ubuntu nanjye ndi muri abo. Imana ibahezagire. Ubu rero nimwumvirize mwitonze, mwizere kandi mushimire umwami, kuko namwe vous êtes guéris. namwe murakira. byose byarashitse ngo Salut et la guérison. agakiza no gukira kw'indwara, ikigongwe, ukubohoka, La rédemption totale ugucungurwa byuzuye, dans l'esprit, l'âme et le imwemu, ubugingo n'umubiri. Ibyo byose byarasohoje kuri twebwe twese ku musaraba Golgota. Imana ibahezagire, abagwaye bakire, abariko barahona bakizwe, kandi ababoshe babohoke. Muhezagirwe mu izina ryera rya Yesu, amen. voyez, Murabona, Dieu est fidèle. Imana niyo kwizigirwa, kandi iyo nishize mu ruhande rwamwe mugera ku buryo bw'uko ashobora kumfata akanganza byuzuye. Ni murabe, si jewe rero, ntabakiri jewe, aba ari we. Est-ce que c'est mbega umugore, des étrangers? uyu mugore ntituzinanye jewe nawe, mbese uko bimeze. Ariko Imana irazi uyu mugore, nanje iranzi. Jewe uyu mugore nawe nzi, nawe ntanzi, ariko Imana iratuzi twese turi babiri. Hari ikintu afise, Qui l'a fait venir ici? hari ikintu cyatumye aza hano. Je sishobora kumenya ico uyu mugore afise. Kumbure afise ibibazo by'ubukene mu muryango wiwe, jewe ntabyo nzi. Novuga ati mugore, haleluya, umwami aragukijije. Noshobora kuvuga ngo haleluya, ngo uragwaye, haleluya, ngo uragiye gukira. Noshobora kubikora uko, ariko abyizeye ivyo birashobora gushika. Kubera iki mbega? Kubera yuko yaje ari umunyakuri gose, ariko hari ikintu arindiriye. Ariko nimba Imana ivuze ikavugira muri jewe nk'uko umwami yabikoze igihe nawe mugore hari yakwiriba, nk'uko bivugwa muri Yohana 4, nk'uko yabikoranye na Filipo hamwe na Natanayeli,
canke hamwe na Petero nkuko yabivuze igihe yahura nabo ku nshuro ya mbere yabwiye abo barimo ababwira iyo bavuye nimba umwami hari ikintu asohoye mu buzima bwawe akakigaragaza ibyo ukeneye canke ibyo wigeze gukenera basi ngaho nimba urazakumenya nimba ari iby'ukuri canke atari iby'ukuri kandi nimba Imana izi ko byari bimeze irazi ingene bimeze ubu irazi ingene bizogenda mbega nivyo ego reka dusenge rero mwami mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nishize mu buryo bwuzuye kuri wewe mwami umfate wese ibyumviro byanje impwemu yanje byose ukondi n'ibintu byose biri muri jewe ubyemere mbega ugwabya ruteye ikigongwe ubwo wafashe ndaramuriye amaso kuri wewe kandi ndagusaba ngo ubane natwe kandi uhezagire mu buryo budasanzwe weze utunganye bose kandi ubane natwe wabinyegeje abanyabwenge n'abahanga ubihishurira abana bato bamenye bose uyu munsi yuko uri Yesu Kristo kandi kuri wa wundi nibyo bamenye yuko hari amavuta igaradi kandi bamenye ko ukiri wa muganga bose bashobore kugira amakarata yo gusenga cyangwa ntibayagire bose bashobore gukira bose bashobora gusa kwizera hanyuma bamenye yuko wigaragaza gusa nk'uko uri wa wundi biciye mu mukozi wawe ubitange ubiduhe twese ibyo mu izina rya Yesu Kristo amen. Ndabasabye mugume mwakiriye mwiyegeranije mfashe buri bugingo bwose munsi y'uburongozi bwiwe si ndakuzi nimba mwemu yera ampishuriye ikintu kanaka ico uzi yuko je ntashobora kumenya mbega uraza kuvyemera urabona murazi birakwiye yuko ibiba mu buryo bw'indengakamere ngo kimwe bivuye ku Mana cyangwa kuri Satani gukora iby'indengakamere kuko je sindakuzi nimba wiyumvira yuko ari umugwanizi ubwo azoguhemba nimba wiyumvira yuko ari Imana nayo izoguhemba uzohembwa n'Imana uko uvyumvira uko uza kuvyemera niko biza kugenda kira gihe kera Natanayeli yaravuze ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima aravuga ngo urahiriwe ngo muzobona n'ibihambaye nabyo abanyabwenge b'ibyanditswe baravuze ngo afise Beelzebul ngo umupfumu n'ibindi bintu nk'uko canke mwiyumvira yuko bari hehe ubu Filipo na Natanayeli bari hehe uyu munsi rero Imana niyampishurira ikambwira ico ufise mbega mwese muraza kwizera mu bicaye hamwe n'abari habwirwa ubutumwa mwemu yera ari hano uyu mugore agwaye indwara y'imitsi no kurakara ararakara cyane birengereye urugero arashabura cyane kandi ibyo bihuza n'umutwe n'uko ameze mu ngingo n'ibintu byose wiyumvira yuko uzohava usara Satani arakubesha nk'uko benshi babyumvira mwese abagwaye iyo ndwara mufise nimuhaguruke mbega nibage bizera muravuga ngo mwene Data Branham uhejeje kubirondera uko kubipfumurako ndeka turebe niba gupfumura cyangwa ari guhishurirwa umwami ubu rero agiye kugaragaza ibindi ego ndabona ko uriko uranyiganyiga bisa nkaho menga wamvuye imbere kandi uyu mugore si wo muri kino gisagara uvuye mu gisagara kinini ca Chattanooga nibyo mbega urizera yuko Imana izi uwuriwe witwa Cleo kandi uri umutambukanye wa Cleo Dugan ni izina ry'umuryango w'iwanyu ndabona mushiki wawe ari
de guérison et vie. mu ivuriro ya Krefeld mwese uko muri babiri murakize mu izina rya Yesu Kristo. Crois-tu Mbega urizera nawe yuko mwe mu w'Imana ari hano kugira ngo ahishurire ibintu byose nk'uko mubyizera, uko mubyizera niko biza kugenda. Mbega murafise ukwizera mwebwe abicaye hano, mbega nimugire kwizera, mwizera Imana. Wa mwe muyera nyene umwe yariko arakora mu gihe ca Yesu Kristo ariko arakora ubu prier? nimusenge. Nous aussi, natwe nituzinanye ni inshuro ya mbere duhuye, ariko Imana iratuzi ko turi babiri. Dieu me révèle Imana niyamishurira ico umubabaro wawe uvako, ikamishurira je nk'umugurano wayo impamvu uri hano. je suis né Ariko jewe navukanye impano, kandi ubuzima bwanje bwose nabonye amayerekwa. tu souffres aussi Wowe nawe uragwaye indwara y'umugongo kandi urwaye indwara y'imitsi. Ivyo niba bitakwaba ta rendu nerveuse. kandi iyo ndwara y'umugongo yakugwaje imitsi, witwa Madame Wells uva Krefeld. Taha iwawe urakize biciye ku bushobozi bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ngo egere hano mugore, mbega nawe urizera umutima wawe wose? Crois-tu Urizera yuko Imana ishaka kumbwira ico ufise? que c'est l'esprit, Mbega urizera yuko ari mwemu wa Kristo? tu es tombé et tu t'es Wewe fait mal waraguye urababara ku bituku, pour cela. ushaka ko ndabisengera. Nturi uwo muri kino gisagara, nturi n'uwo muri ino leta ya hano, uva imisuri, urashaka gutaha iwawe urakize mu buryo bwuzuye bice ku bushobozi bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imana ni Imana. La femme, Umugore là au bout yicaye hariya mu mirongo ariko arasenga, maladie de cœur, afise indwara y'umutima. Mbega urizera ko Yesu Kristo agukiza? Mbega urabyizera wewe hariya, wewe uri kurara bino? Mbega urizera yuko Imana iza kugukiza? Nimba wowe byizera byemere, urashobora gutaha iwawe ufise amagara meza. la femme Umugore en deuxième position. mu kibanza cya kabiri, urizera yuko Imana iza kugukiza ufise indwara y'umushishito? Yesu Kristo yagukijije. Mbega urafise ikarita yo gusengerwa? Oya, nta niyo ukeneye. Dieu t'a déjà guéri. Imana yamaze gukiza. Qu'est-ce qu'elle a touché? Mbega yakoze kuki? Elle a touché le grand. Yakoze umuherezi mukuru kubwo kwizera, yakoze kuri Yesu Kristo umwana w'Imana, kandi atugirira imbabazi. Uyu ndasaba ikoraniro ryose ngo ryizere ico ivyanditswe vyera bivuga. Mwemu yera ari hano, Ne doutez pas. ntimukekeranye, nimugire ukwizera, mwizere Imana. Sommes-nous aussi Mugore, mbega nawe ntituzinanye, nyimba ari kuri tariki ikiganza? Nibyo urakoze. Nimba Imana iza kumishurira ico crois-tu ufise, que je suis mbega urizera ko ndi umuhanuzi w'Imana kandi ko ndi umukozi wayo? Mbega urizera yuko ari mwemu w'Imana? moi et la femme Hagati yanje n'uyu mugore hari umuco, nivyo entre nous deux? neza hagati yacu twebwe babiri. Mbega murabona umuco uragiye ugiye kuri uwo mugore, Pour elle-même ntari hano ubwiwe, ariko ari aho kubwo uyundi, et plus précisément kandi neza sa fille adoptive. ni kubwo umukobwa uwo yindije mu muryango wiwe, uwo ntari hano En Georgie et aba i Georgia, nawe agwaye indwara imitsi kandi terrible défaut arafise d'audition et je vois une ombre au-dessus d'elle. imico mibi, ni umunyabyaha, ntarakizwa. Ndabona umuco, ndabona umwijima uri kuri we. Mbega uraza kwizera wewe ko yakize kandi kakizwa mu izina rya Yesu Kristo? Byizera mugore, urizera? Crois-tu Urizera yuko Imana ishobora kumbwira la détresse? umubaro wawe, ikanyereka impamvu uri hano? Un moment, Akanya gato umuntu akoze ku mwami foi. mu kwizera. Le monsieur, Hari umugabo ashaje yicaye hariya, il a un problème à la jambe. afise ikibazo ku kuguru,
wategerezwa kubagwa, nta karata yo gusengerwa ofise, wece hajya wasenze kandi wizeye, kandi umwami bure arakuvugishije umuco mu marayika w'umwami, ubu rero ari ku ruhande rwawe. Izere gusa, izere yuko ukize biciye ku bushobozi bw'Imana mu izina rya Yesu. Wakoze ku muherezi mukoro atugirira akagongwe, ntubikekeranye ko. Mbega uwo mugabo yakoze kuki? Byari biki? Yasenze kandi yizeye, kandi nabonye ko ari ikintu kiro kiraba, kandi nta karata yo gusengerwa afise, ntari nahabwirwa ubutumwa, ntari ariko barasengerwa imirongo yo gusengerwa hari, ariko hari yizeye. Marayika w'umwami ahagaze hariya, umuco wari kuri we, n'umuganga, kandi yashaka kubaga kuguru kwewe. Izere n'umutima wawe wose, ntukeneye kubagwa. Mbega murizera mwese? Murizera yuko Imana iri hano, yuko iri ngaha mu mpwemu? Ni Imana, yamye ari Imana kandi izoguma ari Imana, kandi ni ya yendi hano uyu munsi, ni wa wundi. Mbega uyakurikira ni umugore ntekereza gusengera? Imana ni yampishurira ikintu mu buzima bwawe. Mbega uraza kubyizera? Utinya kugira kansere, nivyo warabazwe kwibere, kandi ufise ubwoba yuko kansere igaruka. Nimba ari by'ukuri tariki ikiganza kugira ngo abantu babibone. Hariho gusigwa, hari amavuta Gileyadi, umuganga ari hano. Ntukeneye kubagwa ukundi, wakize kubwo ubushobozi bw'Imana. Imana yakoze ukubaga bwa mbere mu itongo rya Edeni, igihe yakura Eva umukundwa wa Adamu mu rubavu. Ntukeneye ukubagwa, genda mu kwizera, wakijwe n'ubushobozi bw'Imana mu izina rya Yesu. Ndumva ko hari umuntu umwe mu ikoraniro ariko yumvira yuko ndiko nsoma ibyumviro, ampishuriye uwo muntu wari we, ndaza kubivuga. Umuntu umwe yicaye hariya agwaye igituntu, n'umugabo akiri muto. Mbega urafise ikarata yo gusengerwa? Oya, ariko urafise igituntu. Umuganga ahambaye ari hafi yawe. Mugabo, wakoze ku muherezi mukuru, haguruka, shimira Imana, urakize. Urakize igituntu cawe kubw'ubushobozi bw'Imana mu izina rya Yesu. Uwo mugabo nazi hano, wewe hano, shira ikiganza cawe mu canje, ndagusabye. Igihe Imana iza kumishurira ibyo ufise, mbega uraza kwizera yuko Yesu Kristo ari wa wundi, kandi ko ari hari? Ufise indwara ya asma, ubure irakuvuyeko. Jewe sinayamurabye, nimwumvirize. Nimba wizera yuko ubwoye bwawe bw'umutima buza kugenda, urashaka kuva ngaho ukize. Nawe ugwaye hasma, ntukekeranye, ariko izere. Mbega murizera umutima wanyu wose, izere. Nawe izere umutima wawe wose. Nawe ntukeneye kubagwa, wewe nawe urakize. Urashobora kugenda ukirira ibyo kurya byawe bya nimugoroba, wakize. Ukwizera nk'uko kuri hano, nawe urashobora gukira. Izere gusa yuko ibyo byamaze gukoreka. Nawe ntukeneye ko ubagwa, ikibyimba cawe cyakuweho, wakize. Urizera yuko umugongo wawe ugwaye, wakize. Genda jana inzira yawe, unezegwe. Mbega ubure mwese murizera, mbega mwese murahagijwe yuko Yesu Kristo agaragaza mu bushobozi hagati muri twebwe nkuko ari wa wundi. Genda rero gusa mushimire umwami, yaramaze kubikora, mwarakize. Mbega ni bange babyizera mwebwe mu ikoraniro ryose? Mbega ari amavuta Gileyadi, mbega ari wo muganga, mbega ari hano? Niwe muganga akomeye, ubu rero aratwegereye. Mwebwe abari hano imbere, mwebwe abari ku bitanda by'abagwaye, ku
ku bugare bw'imuga ibyo mufise byose umwese ndabibona wewe hariya urizera yuko Imana ihari iri ngaha ibyo waje no gukijije noza nkabikora ariko ndizera yuko wamaze gukira Yesu Kristo yamaze kubikora kandi igihe abishurira bice kuri mwe mu wiwe mbega uraza kubyemera ndagusabye raba hano ndabivuze atari kugira ngo mbe ikintu kanaka ariko nk'uko Petero na Yohana bivuze kiriya gihe kera byarashitse uko byaramaze gushika byaramaze gushika nawe hejuru yawe mbona igitutu c'urupfu ufise ikibyimba cy'amaraso mu mutima wawe ikibumbe cy'amaraso mu mutima wawe ntacyo umuganga ashobora gukora mbega urizera mbega uraza kubyemera mbega uremera gukira kwawe mu izina rya Yesu Kristo bagira amagara meza kira urakize niwizera yuko Yesu Kristo nimwizera yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana uri ico kintu cyo gitutu kirabura cyari kuri wowe cagiye hamwe nawe hamwe na diabete yawe nawe urakize nimwizere rero mwese umwami ari hano mwese abasigaye nimuhaguruke mwese muve ku butanda bwanyu bw'abagwayi muve ku bugare bw'imuga muze mu kwizera ubushobozi bw'Imana buri hano Yesu Kristo ni wa wundi mwakize mubyizere nimukore kubwo kwizera Imana iri hano ubushobozi bw'Imana buri hano Imana ishobora byose itanga impano zose nziza n'ubugingo budashira uri hagati muri twebwe ingo rero uze kuri bose kugira ngo bakizwe kugira ngo bakire ndagushimira ku bw'ibyo Satani waraneshejwe va muri kino cyumba va muri aba bantu bose Yesu Kristo ari hano wenyine ubwiwe Satani ntugifise uburenganzira na bukenya kuri abo bantu baracunguwe barakijijwe barakiza indwara Satani ndagutegetse sohoka genda sohoka heba abantu bose no muri kino cyumba ndategetse yuko bose bakire mu izina rya Yesu Kristo wewe hariya wewe ujyamye mu gatanda haguruka wewe nawe haguruka nivyo arahagurutse bose barahagurutse mu izina rya Yesu Kristo ubushobozi bw'Imana mu bushobozi buri hano bene data n'abashiki banje bagenzi twagize umugabane mu gikorwa c'Imana cyo gukira kw'indwara kandi ndashimira cyane Imana yuko nabaye mu bikorane byinshi byo gukira kw'indwara jewe ubwanje ariko mu ndeke ndabahe mu majambo make irahe yanje ikomeye mu 12 igihumbi kimwe n'amajana 980 nari mu bihugu bimwe byo muri Afrika igihugu ca nyuma hari muri Ghana mu gisagara ca Accra nategerejwe kurara mu hoteli mbi cyane kubera yuko nari nashitse ntevye hanyuma nariwe inshuro 4 n'isazi tsetse umubu utanga malaria hanyuma mva muri urwo rugendo mu kwerezo y'uko kwezi kwa 12 fise iyo malaria yo mu ivyo bice malaria tropicale mu buryo bwihuse natwawe mu bitaro hanyuma abaganga bakoze ibintu byose bishobora gukoreka ariko mu nyuma
la mi-janvier 1981, hagati mu kwezi kwa mbere mu 1981 médicale est venue umugwi w'abaganga waraje baza kundaba dans la chambre seule. bandaba mu cumba kuri uwo wa mbere umwe Le bamwe muri bo hariho umwigisha Beka, hariho n'undi muganga hamwe n'abandi babiri b'abaforoma. Hanyuma baraba raporo hanyuma baravuga gusa. c'était le docteur Becker. Yari mwene Dr Beka niwe yavuze ngo mutuhihanganire nta kintu na kimwe cyo gukora kigishoboka. Amaraso Était rongé. Ils sont en amaglobule rouge itukura yo mu maraso yaramaze kwirabura bitera bimanuka bija hasi. Il n'y a plus rien à faire. Nta cyo gukoreka gishoboka, dutegerezwa kubasezera. Et puis Hanyuma mardi est arrivé. uwa kabiri nawo waraje, umunsi wa kabiri umugwe munini urashika kandi abaganga benshi barasubira barasoma nabo La même chose. bavuga nka bya bindi nyene Il n'y a rien. ngo nta kintu na kimwe cyo gukorwa kigihari, mutwihanganire. Et ils sont partis. Hanyuma baragenda. Et puis est venu le mercredi. Hanyuma haza uwa gatatu N'a dit aho au revoir qu'en 2 ou 3 minutes. Et puis est umugore venu wanje avuze nagasaga nka kabiri cyangwa gatatu. Hanyuma haza uwa kane aho abaforoma kazi babiri c'est mon lit là. De basunika akatanda kanje ko mu bitaro bagasunikira mu cyumba bapfiramwo. Hanyuma irido hano mu ruhande, irido mu rundi ruhande, à gauche, ibubamfu n'iburyo. il y avait que Hanyuma iburyo bwanje hari umwe ariko araniha byo ku mfiro. parole qu'on m'a utilisé Mana yanje, mbega ijambo uwo mugabo yakoresheje à rendre. ni Mais ntibishoboka ariko ndaritanga. allongé Ariko nari njyamye ngaho ndaho gusa je ndi mu mutekano, ndi mu Mana. Hanyuma navuze gusa ati mwami mukundwa, nimba nje kuri wewe comment me tiendrait. mbega nza guhagarara gute imbere yawe. Hanyuma mu mwanya wakurikiye aho J'ai été retiré nakuwe mon corps, mu mubiri wanje, hanyuma amené dans la gloire, njanwa mu bwiza, assisté à l'enlèvement. nza kubona izamugwa. Nabonye umukoko wambaye ivyera, Tous étaient, bose bari bakiri bato. toutes les sœurs Abashiki bacu bose bari bafise imishatsi miremire en arrière, yamanuka igwa inyuma. tous les frères Bene data bose étaient là, bose bari ngaho, vêtements kandi impuzu zarakaka, ntizari zera gusa ahubwo zarakaka. Noshobora kubacapira kubibereka byose nkabazanira uko ibintu byabandanya. Amaso yose yarasa nkaho menga ariko araba mu burengerazuba, hanyuma bose bahindukira kuraba iburasirazuba, hanyuma bose barahindukira baraba hejuru. Rero umwanya wakurikiye twariko turadozwa dukugwa ku isi, ni kuvuga ngo twari ko twegeranirizwa ahantu hamwe kandi mu kirere, kandi twese twaraduganijwe turadozwa aho. Hanyuma inyuma yaho ntishobora kuvuga, ariko mu mwanya muto wakurikiye nasuye kandi ndaraba hejuru, kandi hejuru yaho hanyuma mbona Yerusalemu mushasha. Wari umunsi uhambaye mu buzima bwanje. Hari hagati na hagati mu kwezi kwa mbere uwo wa gatanu, umwami abishimigwe ko sinabaye muri ibyo bikorwa gusa byo gukira kw'indwara, ariko jewe ubwanje nabaye mu gukira kw'Imana. Umwami abishimigwe. Bene data na bashiki banje, nimukomezwe, nimuhezagirwe, mwebwe abagwaye nimukire mu bushobozi bw'Imana
mu bushobozi mu bw'amaraso yamenetse ku musaraba igorogota. Et nous chantons. Kandi turirimba ngo harimo ubushobozi mu maraso, hariho ubushobozi mu maraso, kandi mwakize, ngo mwakijijwe kandi muri aba Yesu Kristo. Mwishimire Imana kubwo ugucungurwa kuzuye, kubwo ubutumwa bwa nyuma, kubwo ibyo Imana yakoze mu gihe cacu. Muyishimire n'ubu kubwo ibyo izokora, kandi ture mu kwitega gukomeye, kandi tuzoba ibyabona c'ibintu byose Imana izokora, kandi hahimbazwe izina ry'iwe ry'ubwiza. Amen, amen. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Mu gihe cy'ubugoroba hazoba umuco, mu gihe abantu bazoba bazimizwa baja kure y'ijambo ry'Imana. Rero azongurugika nkemu ya Eliya kugira ngo irongore umugeni aho mu kibanza cyo kwihishamwo mu buryo buhoraho. Au temps du soir, quand la parole brillera. Mu gihe cy'umugoroba umuco uzokwakaka, kandi ibyago bizokoroka mu kiyaga no kwese. Aho rero umwami wanje n'Imana yanje azohamagarira abari mu mukungugu ngo baze mu mpozo z'umuco. Mu gihe cy'umugoroba, igihe umuco w'akagoroba uzokwaka, igitutu kikirabuza kikiyaya c'isi, niho hazumvikanira inzamba y'umunsi mukoro kugira ngo bizane umugeni mu mazimano y'ubukwe. Mu gihe cy'umugoroba, igihe ijambo riba risohoje, bya bituto bikazimanganira mu muco. Aho rero abahigwe buzuye ugusenga bazosuka amarira y'umunezero babonye umwami wabo. Amen.